Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri ino mbonesha kuri ryacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu mwaka tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye. Turaza kuraba ayavugwa mu gisata ca politike, mu nzego z'umutekano ndetse no mu bindi bisata bigiye bitandukanye. Muri ano makuru tugiye kugaruka ku kibazo kiri hagati ya Perezida Varisito Ndayishimiye ndetse na bamwe mu bihangange bikomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi, cyane cyane abakora mu biro bikuru vy'igisirikare barongowe na General Prime Niyongabo. Hari ivyatangajwe ku munsi wa mbere kwigerekerezo ya mbere mu kakaro uyu mwaka w'2023, ariko benshi ntibabimenya, tukaza kubigaruka ko muri ano makuru. Muri iyi myaka itatu iheze Perezida Varisito Ndayishimiye ariko ubutegetsi hari amafaranga yoba yaranyurujwe ndetse n'igitigiri cyayo kikaba kimaze kumenyekana, nayo mukaza kuyumviriza mw'idonido y'ano makuru. Intwazangabo zagize ico zitangaza zerekanye ingene abasirikare bagiye gufungura kuva muri mukakaro, batangiye gufungura kuva muri mukakaro uyu mwaka. Abasuda bagiye gusubira gufungura ngo ibintu batari bacibuka ko bibaho, ivyo baheruka mu myaka ya kera, harimwo inyama, amata, umukate, isukari, ifu y'ibigori, imboga, ivyamwa n'ibindi. Buri mwaka kandi abasirikare barafise imyambaro mishasha bandikiwe, ngo ariko iyo bagize Imana bakaronka umwambaro umwe mushasha ku mwaka bashimira Imana. Kuri ibi birabana n'imyambaro abasirikare bakoresha yoba mu birori ndetse no mu kazi kabo ka misi yose, nk'abaja mu butumwa bw'amahoro batumwe n'imiryango n'amashirahamwe mpuzamakungu canke se imiryango yo mu karere, vyose mukaza kuvyumviriza ingene amafaranga yo kugura imyambaro yabo yagiye aranyuruzwa ndetse n'igitigiri cayanyurujwe, bikozwe n'akarwi kagizwe n'ibihangange bikorera mu biro bikuru vy'igisirikare c'u Burundi. Perezida Varisito Ndayishimiye yatanguye amatohoza kuri ibi vyose vyagiye birakorwa. General Prime Niyongabo nk'umuntu amaze imyaka myinshi kuri uyu mwanya, ari we mukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare, amaze imyaka 11, arazi vyinshi vyabereyemwo. Perezida Varisito Ndayishimiye ngo ntivyomworohera kwikura Prime Niyongabo mu gihe ari we amufasha kugwanya benshi bigize abasuma ndetse n'abakabuko n'abo muri CNDD FDD, ndetse akaba yaranamufashije mu rugamba rwo kugwana n'akarwi ka Alain Guillaume Bunyoni kashaka kumutembagariza ubutegetsi. Ariko muri ano makuru tugiye kugaruka kuri vyinshi bikomeye cane ku mafaranga yagiye aranyuruzwa, harimo yo gufungurira abasirikare ndetse n'ay'imyambaro yabo yoba igikoreshwa mu birori ndetse no mu kazi kabo ka misi yose. Fyonda subscribe canke sabone kuri hoteli wafyondako kugira ngo utoje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure uri mu ba mbere. Yasangize kandi na bagenzi bawe aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'ibiriko bivugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ku wa gatandatu igenekerezo ya mbere mu kakaro uyu mwaka w'2023, umwambaro w'igisirikare c'u Burundi warahindutse, aho harimwo zirya mpuzu ziboneka hejuru hamwe n'udupira bashira munsi yazo. Izo mpuzu zambawe ubwa mbere n'abasirikare mu birori vy'ukwingina imyaka 61 irangiye Burundi buronse intahe yo kwikukira. Bamwe mu basirikare bidoga bavuga ko haguzwe impuzu zidakwije ibisabwa, kuko ngo uzimeshe rimwe gusa zica ziseruka. Mu kugura uwo mwambaro mushasha w'abasirikare ngo hoba haranyurujwe imiliyaridi zirenga 7 z'amafaranga y'amarundi. Cateye ishavu rinini umukuru w'igihugu Nyiricubahiro Varisito Ndayishimiye ku bibazo vyavugwa mu gisirikare, agahita abihagurukira noneho yivuye inyuma. Aya mafaranga imiliyoni 7 ni amafaranga menshi cyane, ni amafaranga yagafashije igisirikare gushika kuri vyinshi bitandukanye. Hari abasirikare bashimiwe kuri uwo munsi na Perezida Varisito Ndayishimiye, ariko kuri uwo munsi n'abandi batagaragaye nk'uko benshi bari bavyiteze. Imyaka 11 General Prime Niyongabo niyo amaze arongoye igisirikare c'u Burundi.
ni ubwa mbere vyari bishitse mu mateka y'u Burundi. Imbere yiwe uwashoboye kurongora igisirikare umwanya munini yabaye General Major Thomas Ndabemeye yagitwaye imyaka 9. Muri iyi myaka 3 iheze, General Prime Niyongabo yafatwa nk'inkingi ikomeye y'ubutegetsi bwa Perezida Varisito Ndayishimiye, mbere ko basanzwe banahuriye kuri vyinshi. Aho Ndayishimiye na Niyongabo ngo ari abagenzi ba kera. Ndayishimiye yahagarikiye ubugeni bwa Niyongabo mu ndyaniro za Ndayishimiye na Bunyoni. Prime Niyongabo yamenye ari uhumuriza ko Bunyoni atoshobora gutembagaza ubutegetsi. Ngo mu rugendo rwo kwigizayo Petero Nkurunziza, Prime Niyongabo yari ku ruhande rwa Perezida Ndayishimiye. Muri aya mezi rero, ishusho y'ubwizigirwa bwa General Prime Niyongabo imbere ya Ndayishimiye ngiriko iratakara uko bwije nuko ubukeye. Igisirikare kiravugwamwo ubusuma bukomeye cyane. General Niyongabo aboneka nk'uhagarariye ubwo busuma. Abasirikare nabo bakaba bidogera cyane Niyongabo. Ndayishimiye nawe abona ko ngo bishobora kuzomugora mu gihe abangamiye abandi ba generali yagiriza ubusuma bakoze kuva ku ngoma ya Nkurunziza. Amatwi adusumira avuga ko General Prime Niyongabo nawe ngo yo abizi ko igihe asigaje mu mabanga coba ari gito cyane. Amazina y'abashaka kumusubirira n'urwanurwa nubwo hatari yashirwa ahabona. Haraciye amezi hatari make hahagarizwa abasirikare batari bake bakora mu biro bijejwe imishahara y'abasoda. Amatohoza yarerekanye ubusuma bukomeye bwahora bukorwa n'abo basirikare, aho buri kwezi ngo bahora baduza imishahara y'abasoda bamwe bamwe, ugasanga nk'umusirikare umwe bamuhemvye amamiliyoni ku kwezi, bagaca bamutelefona bamusaba gusubiza ayo mahera, ariko bakumvikana ayo bamusigira. Ibisongerezi by'intwazangabo bikora muri ivyo biro bijejwe imishahara y'abasoda basanze vyaratunze ku rugero rutangaje, ngaho usanga bamwe bafise amazu mu makaritsiye nka yose agize igisagara ca Bujumbura, baraguze imiduga izimvye, bamwe imiryango yabo ngo baranayirungitse hanze y'igihugu c'u Burundi. Ugasanga abana babo biga mu mashure azimvye cane kw'isi uravye n'amafaranga baba bahembwa. Amakuru y'ibanga kwiragizwa mu basoda avuga ko bano basirikare baba barakoranye na General Prime Niyongabo. Ayo makuru avuga ko buri kwezi ngo hoba hahora hakorwa intonde zibiri z'imishahara. Listing rumwe rwaheza rukanyegezwa ruvuga umushahara w'ukuri wandikiwe umusoda, n'undi rwaja ko imishahara y'abasoda abasoda bahabwa akaba ariko rwashirwa ahabona. Bamwe bakavuga ko vyari bigoye kumenya ko ayo makuru ari ukuri kw'ayo makuru yariko akwiragizwa n'abasoda. Ico bikoze hari ibisongerezi vyamaze kwinjizwa amabohero kubera ubwo busuma. N'abasirikare birukanywe kubera ngo amakonti yabo yaciye ko iyo mishahara y'ubusuma. Mu biro bijejwe imishahara y'abasoda, ibisongerezi vyasubirijwe n'intwazangabo. Ayandi mafaranga yibwa cyane ngo nayakorwa mu mishahara y'abasirikare baje mu bikorwa vyo kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia na Centrafrica. Aho umuntu afatiye ku basoda baje muri Somalia gusa ngo umusoda wese baramutwara hafi miliyoni ibihumbi 600 vy'amarundi ku kwezi. Ngo umuntu afashe buri kwezi muri Somalia ngo haba hari abasirikare bababa ibihumbi 5, ngo nukuvuga ko buri kwezi babatwara hafi miliyaridi 3. Ayo mafaranga yose bavuga ko batazi yaja, ariko amakuru akwiragizwa mu basirikare. Akavuga ko Perezida Ndayishimiye yarakaye bikomeye amaze kuronka amakuru yose y'ibibera mu gisirikare. Mu mpera za Ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2023, abasirikare barongerewe umushahara ku rugero rutari bwigere rubaho mu mateka y'igisoda c'u Burundi. Imishahara ya benshi yararwijwe hafi inshuro zitatu. Ivyo vyabaye mu gihe hari haciye iminsi mike cane General Prime Niyongabo agendeye abasirikare mu gihugu cose abasaba kwihangana, avuga ko ata mafaranga ariho ko bo kwihangana, avuga ko ata mafaranga ariho ko abasoda borindira igihe imishahara izoduzwa ku bandi bakozi ba leta. Ico gihe ishavu mu basoda ryari ryinshi cyane. Nyuma y'ivyo biganiro henshi nta n'ikibazo abasoda bamubaza kubera umubabaro. Ico babaza abasoda ngo ni ubukene budasanzwe barimwo, aho bamwe batari bagishobora no kuranka agatike ko kuja kuramutsa imiryango yabo
ariko umukuru w'igisirikare akagoma yerekana amatunga y'umurengera mu kugura amaparasera y'amamiliyaridi kubaka amazu agerekeranye, kwihariza urudandazwa rw'imiti mu gisoda n'ibindi byinshi cyane. Benshi bakaba bibuka kandi n'amakuru yashyizwe ahabona n'iradiyo RPA avuga ingene General Prime Niyongabo yafatanywe muri Kigarama umwaka w'ibihumbi 2022 amadolari 200,000 yari ajanye mu rugendo. Kongera imishahara abasoda ntivyasavye ko leta ihindura amafaranga ikoresha ku mwaka, ni nayo mpamvu ngo mu gisirikare hakuye urukurukuru ko amafaranga bongewe arayo bahora bibwa mu gihe atansiguro nimwe yatanzwe, nankeka ko urwo rukurukuru ari rw'abasoda bazogumana. Harandi makuru turiko tubarondera ajanye n'uyu mujenerali akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, umukuru w'ibiro bikuru vy'igisirikare cy'uburundi General Prime Niyongabo, umwanya n'umwanya turaza kuyabagezako. Vyonda subscribe canke sabone kuri Hotel Wafyenda ko kugira ngo utoje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza n'amakuru bagenza aho baba baherereye hose kugira ngo nabo batoje bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbezo y'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muza TV Imana ibahezagire.